va bien. Binigi kuzokumbura mu Bubirigi. Imbeho. Imbeho. Abandi bantu nzokumbura mwebwe. Aha, ibintu byo kurya navyo ntakimwe wakunze. Ibyo kurya. Je urabizi bata ntabwo nimwe yanje yagira kabisa. Nta nimwe. So yago kirimo induru cyane. Donc uzokumbura abantu n'imbeho. C'est tout. Bamwe bicane cyane. Ngo tukubesha. Natwe tuzogukumbura. Natwe tuzogukumbura. Ni giki wakunze ngaho? Icyo nakunze. Okay, sorry. Wisubiremo. Ni giki wakunze ngaho? Ibyo nakunze ni byinshi. Kubera ko asoma mu Burundi. Asoma mu Burundi hariho byinshi tudafise. Nagereza gukunda. Ubwire rero ibintu byagina. Ingasubira. Interview nani n'ibice. Bireka bw'ibyo ndagusanga. Akira none ufate telefone. 1 2 3. Waromajije ngo By'abafana ico babivuze. Okay, ndepa. Turushe. Tugen. Yo nahabonye ni hariya kure. Yo tuzo. Ni hariya hirya kuri ntango. Mani turiko dutangira imizigo hama ibitriko. 11-14. Ah, tugeze kuri 10. Okay. MONNA WALDA. C'est comme ici. Bye bye. Bye bye. C'est interdit malheureusement. Une vidéo. Urani ibintu gusa sava bona wagwan Mambo safi uko bien neza bigenda neza mtu wangu Si. Oya hari abantu benshi bro.
On the flow. Wamoye kama kao. Mbona salama umeze neza? Ndarushe vraiment nanda kubesha nabwiye ko je suis au top de ma forme. Karibu cyane. Merci. Ngende wagenze ndani mgaho. Ego, nta varize twataye. Nta ndege yadusize nta yatevye na donc turashimana kandi tugarutse turi en bonne santé alors oui. Asante sana Bifest, karibu cyane Bifest. Asante bro. Umeze neza? Nawe ni sawa. Safi sawa ugana kwagize na. Yagenze neza dushya amahoro. Dushe byinshi byo gushima. Asante sana anyway muve mu giteramo mona na Bifest mwagiye mujaye kunyene mu nagarukanye nashaka cyakumenya mu dusanze gato gende gwandimeze hari ahisi mu bitamo bise mwagiye kwa ko twabise bibazo giye bitandukanye yagiye mwana afite cyakumenya muri rusange byagenze. Sanze nufashe. Uri rusange turashima Imana ukuntu ibintu biba byaragenze amavuga ngo nta nyambi bura gahonzi ikintu yikugiye kukigira ubwa mbere ntubura utuntu pete tudatahura neza ugasanga tugize kutariko cyangwa ugasanga kubera kubikora kuri bavyita gute kuri terrain atari yumenyereye ugasanga hari ibintu bigucanganye cyangwa ugasanga nyene hariyo ama imprévu mugabo en général nukuri umuntu yovuga ko adashima vraiment yoba tuvuga ko yoba ari ntashima gusa harakanye cyane gose vraiment nta kintu na kimwe Ico wabuye ko tukigira cyane neza. Ico kintu cyo ndi traumatize gushika sa. Ubona amakoti nje nambaye. Urumva wapi. Ariko ngo biruko mona hanini nitubona washaka kage gatoyi. Habe bazo byinshi twavyumvise n'ama bwaso n'amapose gatandukanye kuvye kitamo ca mbere. Icamo nko cyangwa uvye cyari ku kibo boss bwagomba ko mutera. Mpamvu habuze abantu bavuze ko bahinduye ico nyinshi kibaza no. Cyangwa ibindi vyavyengeje tutamenye twebwe. Ivyo vraiment si ubunyene tugera tuze kubiyaga turarushe kandi si ibintu tugera duyagire ngaho ikibuga c'indege alors ariko bica gatowe akayiza imbere muri rusange ati ni sans commentaire kandi bazwo urubisha umuntu aba rufise kuvuga sans commentaire kuvuga muri politique urusha gufise rega conférence de presse reka twiga kwa BVB kari ariko ngiye bafise icyo biva ko kinica ko bagize na post ivuga yuko impamvu y'igiteramo cyagenze kujyanye ko kwindi cyahinduye ico nyinshi nuko yadaga cyangwa kiriya cyaba atari ico kujyana bipostinze niko byagenze nta birenga ivyone birenze kandi bazi kwimbaje barabisoma nana bivuze ko ivuga tukeye kubisoma byene gusa gusa abantu bakaye kumenya ko kayirema ko ariko byagenze nyine kuko mashaka kwandika ibica nk'ibiri gasanga mugabe ko byagenze gusa ni bo birashika ibyo bahariya nivyo nabyo ngaha haba hari ibyo gushima n'ibyo kugaya ariko twebwe ibyo gushima byabaye byinshi kuko iriya ni intambwe ikomeye gushika muri Europe tukaririmbira abarundi bariyo duhura gaki rero turinze duhura nabo abaje bose turabishimira Imana ariko akagoye ku bantu bategura ibiteramo yuko bogerageza bakabishiramo ingufu cyane kubera ko amakosa yandikwa kuri twebwe abartiste ababitegura bari behind twebwe natwe amasura yacu araboneka urumva iyo hagize ikitagenda neza basha kuri mwebwe bishira kuri twebwe mugabo uko biri kose twebwe turashima nta kibazo kanyuma cyo tugenda ariko hari baye ikibazo kindi cyagotse cyane kuri wewe mona ndabona cyangwa Bifest cyangwa zo gatoye cekeye imihari yabaye gati ya Jean Claude aho je sato gitiramo namwebwe kuvyeke byo mu gitamo cya kabiri mutafite uburenganzira byagenze gute gatugato cyugenda nawe nababwiye mugabo ari sans commentaire oya ivyo oya sans commentaire ni cyambere je ne suis pas en forme pour parler ibintu nk'ivyo vraiment ndanda kubesha ariko basi mwe tumeze neza yego tumeze neza wa musezege waje nari mu Bubirigi aba mu Faransa ntitubonana nakuherekeza kuri politiki yayo kuko barinda no kumusezera ko yari itariki yo kuza niyo gusohoka abayizi kwa byose nawe ntagishasha kandi twakoze icyo twari gukora gutaha gusa biri kose mugabo uko biri kose natse gutoroka byo yaba wabihatswesha nazo wari kuvuga nangorane mwakoze kuza kudutira asante sana barikiwe sana amen muruke neza yafashe twashimye abaje kudushigikira bose umwana baheze kubera bari abantu baba bahevye ivyo barimo
bafise amaoccupation menshi cyane mugabo kuva iyo bava n'ivyari byo byatubaye ko byose ukabona aravuye hava akaza kubishikira tubashimira Imana ibahezagire hama kandi batubabarire ku byabaye byose Ndabashimiye. Yego shaje ndabashimiye cyane kuko ku bitaramo byose twakoze hanze na vraiment ntugire ngo nibingo byo kuri aeroport no muri ville uyideplace juste comme ça ibitaramo bifite ukuntu bitangura bitevye cyane déplacement ntiba yoroshe mugabo bakaza bakagushigikira aho baza bavuye bose n'igihe atabavuye muri iyo ville alors nukuri tubafise cyane ku mutima barakoze gose baratweretse urukundo badufitiye Igitaramo cyo kuri club byatangwa biri kose gitweka byinshi bazutuzaniye. Club cyane ni hembe gato. Je nta gitaramo. Ahita mufise wewe. Yari. Nabonye affiche yawe. Le baba. Pana siki gani. Jim December. Jamsi gitaramo muri December nibaza ko bihenze ngira abonye undi muhati. Nabonye undi mona. Merci beaucoup. Ngari wabonye nka Vania cyane. Nabonye wewe. Cyitwa gute? Ndava kukira baneza. Ndabikurungikira. Simsai. Uzagusanga bakukubisa ko atavyiza ahubwo. Arico ntarasinya kontra ngira aremeze. Sasa. Best rapper. Yo, Rapper Yuda. Oye, turi kumwe bro. Wagwan. Respect.